Imana idufashe cyane. Ndacasenga n'umwete nka kwa kundi, ndacarondera ijambo ry'Imana nka kwa kundi. Karebu asaba guhabwa Heburoni, maze abayuda baza kuri Yosuwa i Gilugari. Karebu mwene Yefune umukenizi aramubarira aturazi ivyo Uhoraho yatuvuze ko twe nawe, akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Nari maze imyaka 40 igihe Mose umusavyi w'Uhoraho yantuma ngo mve Kadeshi Baruneya nje gutata igihugu. Ngarutse nkamubarira inkuru ntacishije iruhande, ariko bagenzi banje twari twaduganye bakarandura abantu imitima. Mugabo jeho nakurikiye Uhoraho Imana yanje muri vyose. Maze uwo munsi nyene Mose arandahira ati nukuri igihugu wakandagiyemwo kizoba ishamvu yawe n'iy'abana bawe gushitsa ibihe vyose, kuko wakurikiye Uhoraho Imana yanje muri vyose. Karebu arongera aravuga ati kandi heraba Uhoraho yampaye kumara imyaka 45, kandi uko yavuze uhereye igihe yabariye Mose iryo jambo Abisirayeli bagatangura kuyerera mu bugaragwa. None heraba uyu munsi maze imyaka 85, kandi n'uyu munsi ndacafise inkomezi nk'uko narinda zifise kuri wa munsi Mose yantuma, kuko inkomezi zanje zari ziri ico gihe ngitabara mu rugamba ngatabaruka, n'ubu niko zikiri. None rero numpuriya musozi w'Uhoraho yavuze wa munsi, ico gihe wumvise ko ari Abanaki, kandi ko bahafise ibisagara binini binini bizitijwe inzitiro z'amabuye. Kumbure Uhoraho azoba kumwe nanje ndabaneshe nk'uko yambariye. Maze Yosuwa ahezagira Karebu mwene Yefune amuha Heburoni kw'ishamvu. Nuko Heburoni hacika ishamvu ya Karebu mwene Yefune umukenizi na bugingo n'ubu, kuko yakurikiye Uhoraho Imana y'Abisirayeli muri vyose. Hariya mu cete ca kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice ca 4. Ujya murongo w'indwi aravuga ngo nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ibisigaye mbikiwe igisibo cyo kugororoka, ico umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze guseruka kwiwe bose bazogihabwa. Turiko turigishwa hano ni mwishure Imana, utwigisha ni mpwema tubwira ingene bizogenda. Abo twatanguranye bageze kure cane mu vya mpwemu, nanje ndacurucu singira intambuko ije imbere. Turiko turigishwa hano ni mwishure Imana, utwigisha ni mpwema tubwira ingene bizogenda. Abo twatanguranye bageze kure cane mu vya mpwemu, nanje ndacurucu singira intambuko ije imbere. Ewe Yesu
hano mw'isi turananijwe. Ewe Yesu, ewe Yesu, andika izina ryanje mw'ijuru. Ewe Yesu, ewe Yesu, hano mw'isi turananijwe. Ewe Yesu, ewe Yesu, andika izina ryanje. Ewe Yesu, intambara ni nyinshi, bantu benshi mw'isi zarabatwaye, bari bameze nkatwe, bari bafise imibiri nkatwe. Tugururire se Mana, kumwe ugururira Daniyeli. Tugururire se Mana, kumwe ugururira Sitefano. Intambara ni nyinshi, bantu benshi mw'isi zarabatwaye, bari bameze nkatwe, bari bafise imibiri nkatwe. Tugururire se Mana, kumwe ugururira Daniyeli. Tugururire se Mana, kumwe ugururira Sitefano. Ewe Yesu, hano mw'isi turananijwe. Ewe Yesu, ewe Yesu, andika izina ryanje mu gitabo. Ewe Yesu, ewe Yesu, hano mw'isi turananijwe. Ewe Yesu, ewe Yesu, andika izina ryanje mu gitabo. Ewe Yesu, Mana Data wa twese uri mw'ijuru, urakoze cyane Mwami Yesu, turagushimiye. Urakoze Mwami Mana ko ari wowe uri kurigisha ishengero ryawe. Urakoze Mwami kuvyo umaze kutubarira, kuvyo umaze gukora byose. Icubahiro mwagazi w'intama w'Imana kirushirize kubicawe. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, urakoze kwira ishengero ryose rihanze amaso mw'ijuru. None rero mwagazi w'intama w'Imana, nuturekurire ya mvura y'umugisha nk'uko wadusezeraniye. Ngwino udukorere vya bitangaza Mwami. Urakoze kuhora uri uwo kwizigirwa. Ubwiza bwawe bube hagati muri twebwe. Umuntu wese Mana agendegwe nawe. Haleluya. Urakoze Mwami. Impwemu mbi zihunge, umuriro w'Imana uziturire mw'izina rya Yesu. Kingura ijuru tugisenga twinginga. Kingura ijuru Mwami, tubona ubwiza bwawe kuri uyu musozi. Urakoze ko byose ubikora ku bw'icubahiro cawe. Ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisavye, amen. Mana irakoze cyane. Twibukanye gato kwa aya majambo y'Imana. Imana nishimwe. Ego turabona aya majambo y'Imana ariko aravuga kuri uyu muntu w'Imana yitwa Karebu. Ego Imana irakoze cyane. Karebu muri iki gihe ciwe yari iminsi yari yakoreye Imana neza. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero yakoreye Imana neza, arumva ko ari kumwe n'Imana.
Imana idufashe cyane igihe cyose iyo umuntu yagiriwe ubuntu agakorera Imana neza akagendana n'Imana akumva ko ubucuti bwabe n'Imana bukwiye. Imana idufashe cyane. Umuntu araheza kumva inkomezi, umuntu araheza kumva ibiro, akumva ko ashobora kuganira n'Imana. Imana idufashe cyane. Iki gihe rero Karebu, Imana idufashe, acarabarira Yosuwa. Imana ishimwe cyane, aramubarira ati urazi ivyo Uhoraho yatuvuze ko twe nawe. Amena, haleluya. Arabarira Yosuwa ngo urabizi ivyo Uhoraho yatuvuze ko twe nawe. Amina, urabizi. Imana idufashe cyane. Urazi ivyo Uhoraho yatuvuze ko. Amena, hari ivyo Uhoraho yatuvuze ko twe nawe. Amena, wa musi. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Aya majwi niko marayumva neza, ndivuga gose gusa. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Urazi ivyo Uhoraho yatuvuze ko twe nawe. Wa musi. Amena, wa musi, wa musi hamwe yadutuma. Imana idufashe cyane. Hamwe twatumwe igikorwa, hamwe twatumwe igikorwa, hamwe twatumwa tukagenda. Imana idufashe cyane. Abandi bakarandura imitima y'abantu, abandi bakavuga inkuru zitarizo. Imana idufashe cyane. Ariko jewe ngakurikira Uhoraho, nkavuga inkuru ntacishije iruhande, nkavuga ibyiza by'Imana, nkaremesha imitima. Imana idufashe cyane. Nibumva ivuga gose bangabanirize. Imana ibahezagire. Imana idufashe, Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Urabizi hamwe natuma igikorwa. Ya Imana itugirire neza. Urabizi. Imana idufashe cyane. Hamwe Mose umusavyi w'Uhoraho yantuma ngo mve Kadeshi Baruneya nje gutata igihugu, ngarutse nkamubarira inkuru ntacishije iruhande. Imana idufashe cyane. Bagenzi banje twari twaduganye bakarandura ibintu abandi imitima, mugabo je nakurikiye Uhoraho Imana yanje muri byose. Imana idufashe. Ico gihe ntumwe kugenda gutata igihugu, nkagenda nkabikora neza, nkagenda nkabona ibyiza byiza biriho bikuzura umutima wiwanje, nkabona ko bibereye abantu b'Imana, nkabona ko ivyo byiza Abisirayeli badakwiye kuzobihomba, badakwiye kuzobibura. Naraje ndababwira inkuru ntacishije iruhande. Abandi babaranduye umutima, abandi bababujije kujayo, abandi baberetse ibiteye ubwoba, abandi bababwiye ko bidashoboka. Ariko navuze ntacishije iruhande. Ndababwira ibyiza by'igihugu cy'Ikanani, ndababwira ibyiza biturorereye, ndababwira ibyiza byiza biriho. Imana idufashe cyane. Uyo munsi Imana yarabibonye, uyo munsi Imana yarabibonye, uyo munsi Mose yarabibonye, uyo munsi Mose yaranezerewe mu mutima. Hari ijambo yatuvuze ko twe nawe, aho twakora ibikorwa byiza, aho tutacisha iruhande, aho tutamera nk'abandi, aho tutifata nk'abandi. Hari ijambo yatuvuze ko mu izina rya Yesu. Bene data mwese muri hano, Imana dukorera ni Imana ibona.
ni Imana yumva, ni Imana ifise ivyiyumviro bizima, ni Imana ibona igikorwa cy'umuntu wese. Imana irabibona ikabiha igiciro ikavuga ijambo. Imana idufashe cyane. Imana ikavuga ijambo, biguma vyoro ikavuga ijambo, kandi iryo jambo ikarihagararira, kandi iryo jambo rikagumaho naho umuntu yoca yinjira mu bibazo bikomeye. Imana itugirire neza. Karebu yumve guhera ico gihe yumvise iryo jambo, ntivyaciye biza ubwo nyene, yabanje kwinjira mu zindi ntambara, yabanje kwinjira mu bugaragwa, yabanje kugendagenda munsi y'izuba rikomeye riturira riruhishije, yagenze mu misenyi, habaye ahantu n'inzara izamwo, ariko Imana yamuvuze ko Imana iraheza iragikomeza. Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, ngo hari ijambo yatuvuze ko twe nawe. Imana itugirire neza bene data. Imana yamivuga ikavuga ku bantu. Imana idufashe cyane. Ujya muri ivyo 95 amaze kwihana canke hajya umuntu yihanye, hari ijambo umuntu Imana imubarira. Imana idufashe cyane, ngo ivyaha vyanje vyose yarabishizweko, nahatigeza kora icaha na kimwe, ndamwegera ndasenga je umunyavyaha, nizigiye icambwiye haturahariwe. Imana idufashe cyane. Maze kumwegera ivyaha vyanje vyose akavyikorera, hari ijambo yambariye, arambarira turahariwe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Urahariwe, niwe mahoro yiwanje yo muri ubu bugingo no mu buzoza. Imana idufashe cyane, yarambariye turahariwe. Imana itugirire neza. Iyo tuko twasoma amajambo y'Imana, hariho umunsi hari hateye ibi vyaha vy'ubusambanyi mu Bisirayeli, hanyuma kwevyo vyaha vy'ubusambanyi, ariko umwe muri bo araheza aragwana intambara. Imana idufashe cyane, aragwana intambara. Imana idufashe, atobekeranya abariko barakora ivyaha. Imana iraheza iramuvuga ku ijambo. Imana idufashe, n'amajambo muzosoma muri kiya gitabo cyo guharura, kiya gice ca 25 ndiho muzosoma ivya Finehasi. Imana idufashe, ngo Uhoraho abarira Mose ati, Finehasi mwene Eliyazari wa Aroni umuherezi, aho amitse uburake bwanje atumye buva ku Bisirayeli, kuko yagwaniye ifuhe ryanje muri bo, bigatuma ntarandura Abisirayeli kubw'iryo fuhe ryanje. 12 nico gituma ukwiye kuvuga yuko muhaye isezerano ryanje ry'amahoro, rizomubera isezerano ry'ubuherezi bw'intahava, mbona uruvyaro rwiwe, kuko yagize ifuhe ku bwanje, jewe Imana yiwe, agatangira Abisirayeli impongano. Imana itugirire neza. Finehasi Imana iramuvuga ku ijambo, kuko ahamitse uburake bw'Uhoraho, akagwana n'iki cago n'iki caha c'ubusambanyi. Imana iravuga ngo mubarire ko ndamuhaye isezerano. Imana idufashe cyane ry'amahoro. Imana idufashe, rizomubera isezerano ry'ubuherezi bw'intava n'uruvyaro rwiwe,
kuko ahwamitse uburake bwanje akagwana n'iki cyaha cy'ubusambanyi. Amena. Birakwiye ko ndamuvuga ku ijambo, birakwiye arabereye ko nomuvuga ku ijambo. Umuntu nk'uyu ahagurutse akagwanya ubu burake, Imana idufashe cyane, agahwamika ubu burake kuko atobekeranije aba banyabyaha. Ndamuhaye isezerano ry'amahoro, Imana itugirire neza. Byarashoboka ko Finehasi ava ngo hari ikintu wamvuze ko, waramvuze ko wa munsi hamwe nahaguruka nkagwana nkanigana n'icyo gisigo, waramvuze ku ijambo. Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe. Abantu batari bakeya Imana iragiye bavuga ko, Imana idufashe cyane. Aburahamu igihe yatangaye Isaka, Imana iramuvuga ko, Imana iragira icimubariye, iramubwira yarakoze ikintu gikomeye cyane. Umuntu yemeye agatanga umwana wiwe w'ikinege, Imana iramuvuga ko. Imana idufashe cyane. N'amajambo y'Imana hariya mu Itanguriro kiya gice ca 22, Imana itugirire neza. Ujya murongo wa 15 turabona ingene Imana yamuvuze ko ngo mazoe umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera hamagara Aburahamu ati ndirahiye ni kuhora hagize kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege, eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha kandi no kugwiza nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru canke n'umusenyi wo mw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi bago, kandi uruvyaro rwawe kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohega umugisha kuko wanyumviye. Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Iyo umuntu akoreye Imana akanezereza Imana ntivyigera vyijana. Imana iravuga ngo ukoze ikintu nk'ico ntunyime umwana wawe kandi ari kinege ukamumpa, sinzobura kuguha umugisha, urabereye guhezagirwa. Bene data mukorera Imana, bene data mwitanga, bene data muheba ivyo mufise. Mw'isi hari aho umenga umuntu arigoye, ariko Imana irabibona ikavuga ijambo kuri wewe. Imana idufashe cyane. Nagenda bari meshe bene data mwese b'Ikiremba mukora vya bikorwa bitandukanye biri mu kwitanga gukomeye. Imana yarabibonye, hari ijambo yakuvuze ko. Imana idufashe cyane, ndakubwije ukuri, hari ijambo yakuvuze ko. Imana yavuze kuri Aburahamu niyo yabonye ka kigoro kawe, niyo yabonye kwa kwitanga kwawe, niyo yabonye ya mafaranga yawe watanze, niyo yabonye vya bitoro watanze, niyo yabonye babandi wagiriye neza. Iravuga nk'uko yabwiye Aburahamu ngo nzoguhezagira, nzoguha umugisha, naho igihe azoba ari igihe cyo kwiganyira, naho azoba ari iminsi abantu bihebuye, Imana uzokwamumenya ngo yarabibonye, 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 yaramvuze ku ijambo n'umuryango wanje. Bene data muri hano mw'iri shengero nagira ndabaremeshe, hari ijambo Imana yavuze kuri wewe muri vya bikorwa vyose wakoreye Imana. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ndababwije ukuri ko mwakoreye Imana ntimuzosegerereza, 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 ntimuzoba binyuma. Oyaye, oyaye,
Imana izobaha kubaho mushajije, Imana izobaha kubaho musa neza, Imana izobaha kubaho muboneka nk'abantu b'abami n'abaherezi. Amena. Kubw'ijambo Imana yakuvuze ko. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane. Imana nihabwe icubahiro ngo kumpaye umwana wawe ntumunyime, nzoguhezagira. Urakwiriye umugisha. Imana ibahezagire cyane. Abana abantu bagiye bakorera Imana neza, bakanezereza Imana. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Hari abandi benshi twovuga tugateba. Imana idufashe. Umunsi umwe Yesu arabaza ati mbega harya mumva abantu bavuga ngo ndinde? Hajyaga abantu bavuga ngo ndinde. Bamwe turumva bavuga ibintu bitandukanye. Bamwe atingira ngo bavuga ko umuntu avugishwa n'imacane yo bari Yohana canke abandi bantu kanaka. Nivyo abantu bavuga byinshi. Ati none mweho hajya mweho muvuga iki? Turetse ivyo vyabo bandi. Imana idufashe cyane. Petero arishura ijambo rinezereza Yesu, aramubwira turi Kristo umwana w'Imana nzima. Imana idufashe cyane. Yesu aranezerwa, aca aramuvuga ku ijambo, Imana idufashe cyane. Aramubwira turi umuhigwe. Imana idufashe cyane. Amena. Si umuntu yabiguhishuriye, umuntu w'inyama n'amaraso, n'ibintu wahishuriwe n'Imana. Kubw'ivyo Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Uru rutare, urwo rutare nzogubaka ku ishengero, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Imana idufashe cyane. Ndaguhaye n'imfunguruzo mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Ndaguhaye n'imfunguruzo z'ubwami. Imana idufashe cyane. Haleluya. Icyo uzoboha naho umenga wari usanzwe, naho umenga wari umuntu abaye, kushoboye guhishurirwa ibintu nk'ivyo, ukavuga ibintu binezereza umutima wanje. Aravuga icyo uzoboha mw'isi no mw'ijuru kizoba kiboshwe mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. N'icyo uzobohora kizobohorwa. Wamengura umuntu abaye, Imana ishimwe. Ariko kuvuza ibintu bikomeye binezeza umutima wanje, nzokubaka ku ishengero, n'amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Imana itugirire neza. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana yaragiye ivuga ku bantu mu buryo butandukanye. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Twovuga byinshi cyane. Imana iri kuva ku bantu b'Isarudi ngo abantu bakeya batanduje imyambaro yabo ngo abo bazogendana nanje. Ko bashoboye kubaho mu gihe cyabo, ayo mazina makeya akabaho, ntibanduze imyambaro yabo mu minsi yo kwandura, mu minsi yo kwifata ukutariko, mu minsi abandi biyibagiye. Ariko abo bantu ayo mazina y'Abisarudi bagashobora gusigara batanduye. Imana irabavuga ko ngo bazogendana nanje birababereye. Imana idufashe cyane. Uyu muntu w'Imana rero Karebu aravuga ngo hari ijambo Imana yatuvuze ko. Imana itugirire neza. Ati harageze igihe rero cyo kwishuza ivy'Imana yamvuze ko. Nka wa musozi ndagomba Heburoni nawuronse bikomeye. Imana idufashe cyane. Nawuronse bigoye. Navuze ibyiza abandi bavuze amajambo mabi. Nabivuze hari ishari rikomeye. Abantu barakaye. Abantu bavuze ngo badutere n'amabuye. Ariko ndahagarara nguma mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Ivyo bintu nivyo kwijana. Amagorwa nemeye nahevye amagara.
oh Imana itugirire neza mpa wa musozi mpa rya sezerano ryanje ndagomba guhabwa ivyo nasezeranijwe Imana idufashe cyane ndagomba kubona ivyo nasezerana Imana ibahezagire cyane ninarangiza urugendo nzohabwa igitsibo ninarangiza urugendo nzohabwa igitsibo rugendo nzohabwa igitsibo ninarangiza urugendo nzohabwa igitsibo ninarangiza urugendo nzohabwa igitsibo ninarangiza urugendo nzohabwa igitsibo nzohabwa igitsibo ninarangiza urugendo nzohabwa igitsibo ninarangiza urugendo nesheje intambara ninarangiza urugendo nzohabwa igitsibo gendo nzohabwa igitsibo ninarangiza urugendo nzohabwa igitsibo Imana idufashe cyane Imana itugirire neza aravuga ati ndagomba rya sezerano ryanje Imana nishimwe cyane ndagomba rya sezerano ryanje ndagomba rya sezerano ryanje ndagomba rya sezerano ryanje ndagomba rya sezerano ryanje nakwirikiye Imana muri vyose mu gihe abandi bari bahindutse mu gihe abandi b'ibihangange bari bahindutse oh Imana itugirire neza mu gihe ibintu byari bihindutse imvuga ibaye yindi nakwirikiye Imana muri vyose Imana idufashe cyane bene data twatavugana ya majambo y'Imana ndagomba nk'umuntu wese mwiri shengero ry'Ikiremba amere nka Karebu akwirikira uhoraho muri vyose no muri iyi minsi mibi no muri iyi minsi imvuga ihindutse no muri iyi minsi amwe mu batwari twizigiye Imana idufashe cyane baduhinduriye bamwe mu batwari twarizigiye no muri iyi minsi baduhindutse no muri iyi minsi bavuze iyindi mvugo no muri iyi minsi batuzana ivyo tutaziga kuzobona ukwirikira uhoraho muri vyose ukwirikire uhoraho muri vyose Imana idufashe cyane muri iyi minsi turaronse batubwira imvugo tutari tuzi turaronse inyigisho tutari twibaza ko zozanywe nabo tutabizigamwo ariko mu izina rya Yesu nasubiye guhanura ishengero ry'Imana ry'Ikiremba ngo tumere nka Karebu dukwirikira uhoraho muri vyose Imana idufashe cyane ahandi muri kiriya gice cyo guharura 14:24 Imana ivuze ngo yarafise umutima utameze nk'uwabo ndi yarafise umutima umeze nk'uwabo bantu Imana idufashe cyane abantu 10 barahinduka bari batumwa ari 12 ariko abantu 10 barahindura bavuga iyindi mvugo bene data Imana idufashe hari ibintu umuntu atamarigwe yavyumvise ndabizi ntakekeranya Karebu yaritegereje aravuga ateka ntibishoboka none ujye yoba ari naka aha niwe avuze ayo majambo y'agacyavutu aho nanaka nivyo avuze nanaka niwe bisubiriye aho nanaka niwe ariko avuga ayo majambo oyaye ntibishoboka Imana itugirire neza arabanza kumbura arabura Imana idufashe aribaza ati igihe tugezemwe n'igihe giki ibi bintu bibaye n'ibintu biki ibi bintu bidushikiye n'ibiki ibi bintu twinjiyemwe n'ibiki mbega nanaka arampindutse nanaka arampindutse nanaka twagorabezanije nanaka twapfukamye hamwe nanaka twapfukamye hamwe nanaka twahanuriwe hamwe nanaka twasengerewe hamwe arampindutse
yahindutse avuze imvuga nk'iyo. Imana idufashe cyane. Asanga basigaye ari babiri mu izina rya Yesu. Asanga basigaye ari babiri. Mugabo ngo naho bigenze uko, naho bigenze uko, naho bigenze uko, sindeka ishengero ry'Imana ngo riburi vyiza ryateguriwe. Sindeka ishengero ry'Imana ngo rizazanirwe riburi inzira ishika mu gihugu cy'isezerano. Ndarinda kuvuga ukuri, ngombe mpeba amagara, ngombe ndabizire, ngombe ndabizire, ngombe ndabizire. Ndarinda kuvuga ukuri naho ibihangange bihinduye, ngombe ndabizire. Imana idufashe cyane. Yari afise umutima utari nk'uwawe, yari afise umutima udasa n'uwawe. Mu izina rya Yesu acarabarira abantu. Imana itugirire neza. Ati naho twabonye ibigatanya, naho hari inzitiro zigoye, naho hari abanaki, naho hari ibiteye ubwoba, oyaye n'igihugu gitemba amata n'ubuki, n'igihugu gitemba amata n'ubuki, n'igihugu gitemba amata n'ubuki, n'igihugu gitemba amata n'ubuki, n'igihugu kirimwo inzabibu, n'igihugu kirimwo ivyiza vyinshi, n'igihugu tuzoruhukiramwo, n'igihugu tuzoronkeramwo amahoro, n'igihugu tuzonezerererwamwo, tuzokwibagiriramwo uburuhe, tuzokwibagiriramwo amagorwa, n'igihugu tuzohanagurirwamwo amosozi ntiduhambe. Igihugu twasezeraniwe abo banaki tuzobajya bwa mutsima mu izina rya Yesu. Hari uhora hari kumwe natwe. Ntimuhombe ivyasezeranywe, ntimuhombe ivyasezeranywe, ntimuhombe ivyasezeranywe, ntimuhombe ivyasezeranywe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Yari afise umutima utameze nk'uwabo bandi. Imana itugirire neza. Yari afise umutima udasa n'uwabo, arababarira adacishije iruhande. Bene data, Imana ibahezagire, Imana itugirire neza. Tugeze mu gihe nk'icyo, tugeze mu minsi nk'iyo, ntuze utangare ubonye imvugo zihindutse, ukaza wumva utujyana inaka. Nico gihe tugezemwo, ariko mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, wegendana n'uhoraho, wevuga ukuri udacishije iruhande, hanura udacishije iruhande, barira abantu ukuri naho wowe umenga uriko urabizira. Sigitangaza baravuze ngo babatera amabuye, naho womenga ugira ubizire, emera uvuga ukuri mu izina rya Yesu, ugume mu nzira y'ukuri. Imana idufashe cyane. Naho umenga inkoko ziratanguye, naho amajambo abaye menshi, guma uvuga ukuri mu izina rya Yesu. Imana irabibona iri mu ijuru. Imana itugirire neza. Araheza aravuga ukuri. Imana idufashe mu gihe abantu bahindutse, mu gihe abantu bariko baridodomba, ariko agumana umutima w'Imana. Imana ibahezagire cyane bene data. Ya Imana itugirire neza, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ijawe y'umuntu afise umutima udasa n'uw'abandi, aba afise umutima w'Imana. Umurinzi ariko aririmba akavuga ngo twe na Yesu ngo turi umwe. Imana idufashe cyane. Nziko mu mutima wa handitswe izina ryanje, kuko singipfuye, twe naye Yesu turumwe. Imana idufashe cyane. Bikwiye ku mutima wiwawe utamera nk'uw'abandi, ariko kumva neza ngo umutima wanje urafatanye na Yesu. Twe na Yesu turumwe, twe na Yesu turumwe,
twe na Yesu turi umwe. Imana ibahezagire cyane, Imana itugirire neza. Yaraba hariya imbere akarenganya amaso abanaki, ariko akabona Yesu azomuneshereza, akavuga ngo Uhoraho tumuhimbaye azodushikanayo, akavuga ngo Uhoraho ari kumwe nanje nzohanesha, naho hari abanaki nzohanesha. Agahanga amaso imbere, agahanga amaso ivyo yasezeraniwe. Bene data muze duhanga amaso ivyo twasezeraniwe. Imana ibahezagire cyane, duhanga amaso ivyo twasezeraniwe. Imana idufashe cyane. Iyo umuntu agirirwa ubuntu rero ntaraba mw'isi, ariko araba hariya imbere. Imana idufashe. Singiye kubandanya gusoma ijambo y'Imana, ariko ijambo ry'Imana mu Bakolosayi riravuga ngo asanga mwarazuranywe na Kristo, mushira imitima kubiri hejuru, iyo mwijuru ntibishire kubiri mw'isi. Niko muzosoma mu Bakolosayi igice ca 3 umurongo wa 2. Namba mwarazuranywe na Kristo. Imana idufashe cyane. Umuntu w'Imana mwiza nguko biri mu Bafilipi igice ca 5 agira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, atari umutima umeze nk'uw'abandi bantu bose, agira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Imana idufashe cyane ngo mugire muri mwebwe wa mutima wari muri Kristo Yesu, agenda afise umutima nk'uwa Yesu muri we. Imana idufashe cyane. Iyo umuntu agaheza akaraba kure, iyo umuntu agirirwa ubuntu bimera. Umwambuzi umwe muri wa bambuzi bari babambanywe na Yesu yagirirwa ubuntu n'Imana, abona kure, arenganya amaso biriko biravuga iruhande yiwe, arenganya amaso bariko baratuka Yesu. Mugenzi we atabimenya aravuga ati kandi ivyo bavuga nivyo. Aho wewe wabaye umwana w'Imana ukaba ubambwe, ndi wo kwimanura natwe ukatumanura. Iyo umuntu aravye mw'isi nuko bimera. Yumvise amajambo abantu bariko baravuga, ariko ujya mwambuza araheza agirirwa ubuntu araba kure, amubona ari mu bwami bwiwe, araheza aratuka mugenzi we akavuga ayo majambo, acaramubona turazonyibuka aho uzozira mu bwami bwawe. Bene data, umuntu wese agomba kunesha nka Karebu, ntaraba mw'isi ariko araba ivyo yasezeraniwe. Imana idufashe cyane. Araba amasezerano ari imbere yiwe, akibuka ivy'Imana yamuvuzeko, akavuga ngo twarasezeraniwe ubwami, twarasezeraniwe ubugingo budashira, kandi tuzoburonka. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Acarasaba Heburoni. Imana idufashe. Naranezerewe na Karebu yagendanye imyaka 45 iri sezerano ararigendana mu mageragezwa yaciye mu iyo myaka yose, ararigendana. Ibimwihebuza ntivyabuze, ariko ashitse imbere ya Yosuwa aravuga ngo ndacyafise inkomezi kumwe nenda zifise cagi. Imana idufashe cyane. Ndacyahagaze neza kumwe nari mpagaze cagi, kumwe nari mpagaze cagi. Uruzuba ntigwampinduye, amajambo y'abantu ntiyampinduye, ndacyameze neza nka ya misi. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ndacyameze neza nka ya minsi. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Umuririmbyi umwe ariko ararimba ngo abantu benshi bamaze gutaha ukwizera, batanguranye ubwa mbere, kandi abantu benshi ntibacirugwa n'ijambo ry'umukiza wabo Yesu. Abantu benshi bamaze gutaha ukwizera, batanguranye ubwa mbere, kandi abantu benshi ntibacirugwa n'ijambo ry'umukiza wabo Yesu.
muracarondera iki ibindi bimenyetso byo kuza kumukiza wacu? Ivyo vyose nivyerekana ku iherezo yemwe ryadushitseko. Iherezo yemwe ryadushitseko. Abantu benshi ntibagisenga Imana yabo, bavyumva gusa nk'umugani. Abandi nabo nukudenegura ivy'Imana n'ijambo ry'ubugororotsi. Abantu benshi ntibagisenga Imana yabo, bavyumva gusa nk'umugani. Abandi nabo nukunegura ivy'Imana n'ijambo ry'ubugororotsi. Muracarondera iki ibindi bimenyetso byo kuza kumukiza wacu? Ivyo vyose nivyerekana ku iherezo yemwe ryadushitseko. Iherezo yemwe ryadushitseko. Ariko umenye mu bihe vy'iherezo hazoba ibihe bigoye cane. Abantu bazoba bakunda gusa amahera, batukana ibirandamuke, batumvira Imana. Muracarondera iki ibindi bimenyetso byo kuza kumukiza wacu? Ivyo vyose nivyerekana ku iherezo yemwe ryadushitseko. Iherezo yemwe ryadushitseko. Imana idufashe cyane. Ariko kare baravuga ngo ndacyafise ingomezi nguko nenda zifise cagi. Imana idufashe cyane. Ndacasenga n'umwete nka kwa kundi, ndacarondera ijambo ry'Imana nka kwa kundi, ndacavuga ukuri nka kwa kundi, ndacafise ivyizigiro nka kwa kundi. Imana ibahezagire cyane. Ndagomba ku muntu wese muri mwebwe yoguma muri uko kwizera, akava ngo naho ibihe bihinduka, ija Imana idufashe cyane, akava ngo nguma niyubura mu nkomezi nshasha. Imana idufashe nguma niyubura mu nkomezi nshasha, nguma nirukanga sinduhe. Imana ibahezagire cyane bene data. Imana irakoze cyane. Imana ibahezagire cyane. Nguma niyubura mu nkomezi nshasha. Imana ibahezagire cyane. Ndifuriza umuntu wese kugwana intambara kanesha. Ndifuriza umuntu wese kugwana neza. Imana idufasha akazohabwa ivyasezeranywe, akazohabwa ivy'Imana yamusezeraniye, ivy'Imana yakuvuze ko ukazobibona. Bimwe uzobibona ukiri ngaha mw'isi, ariko ibindi uzobibona mu bwami bwo mw'ijuru. Ariko ikintu gikomeye, nuve mu bwiza uje mu bundi. Ibigusamaza ntibigutesha inzira. Ukwihereza uzovuge nka Pawulo ngo naragwanye intambara nziza. Imana idufashe cyane. Naragwanye intambara nziza. Imana idufashe cyane. Kandi urugamba rwanyu ruzoshira vuba. Ubu harakaruru, ejo honi mundu. Unesheja zohabwa igisibo na Yesu, azicarana nawe ku ntebe y'ubwami. Yesu abahezagire cyane. Muri aya majambo y'Imana yose ndifuriza umuntu wese kunesha nka Karebu.
ndifuriza umuntu wese kunesha nka Karebu akazoronka ishamvu yiwe. Nutega ubwoba n'abanaki n'ibisigo biguhagaze imbere, nutega ubwoba n'ibisika biri imbere yawe. Ivyo Uhoraho yakuvuze ko azobishitsa, azokugwanirira, azoguhe kurangiza neza, azoguhe kuzoshika mwijoro, kandi ukino mwisi uzobona ivyiza. Ntimuranduka umutima bene data, mukomeze urugendo birashoboka, mukomeze urugendo birashoboka, mugumane umutima udasa n'uw'abandi bantu bose. Imana ibahezagire cane, Imana ibahezagire cane. Mugume muvuga ukuri, mugume muvyo mwakiriye, mugumane za nkomezi. Imana izodukorera ibitangaza. Ni amajambo y'Imana mwese muyumvise. Imana ibahezagire cane. Amen. Amen.